Mwaramutse abandi mwiriwe biturutse naho umwe wese aherereye kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode ikiganiro cyo kuri no musi igenekezo rya 15 ntwarante 2025 tukaza gushimikira kudusembwa n'igipfungu bivugwa mu itunganywa ry'uburyo n'imigambi mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa. Muri uwo mugwi CNIDH haravugwa ubunyonyezi bw'amatungo aharugwa muri yarudumwe n'imiliyoni 240 z'amarundi. Mwikete abakomiseri batatu banditse kuwa kabiri ntwarane uno mwaka basa n'abitura umukuru w'inama nshingamateka kugira ngo agire icyafashije. Abo nabo Anezi Fatiyimana, Gilbert Beko Njangwa na Jacques Nshimirimana bakaba basa n'abagiriza urongoye umugwi CNIDH kubatwaza iterabwoba gucanishamwo abakomiseri n'ubunyonyezi muri iryo shirahamwe mu itunganywa ry'amafaranga n'ibikorwa. Ikinyamakuru Iwacu kiri mu batanze ubwa mbere inkuru ingorane zivugwa mu itunganywa ry'uburyo muri CNIDH mu gihe cyari kiteze kuronka ikiganiro gitanga isiguro ku ngorane ziri muri iryo shirahamwe. Vinyi Nimuraba yashimye kurungika urwandiko rwo kubeshuza inkuru yatanzwe na Iwacu ivyo bita demanti mu rurimi rw'igifaransa. Ahubwo icyatangaje kinatera amakenga abakurikira iyo dossier ni ingene ahubwo abakozi biperereza baje no gusa n'abagomba gutera impigi urongoye ishirahamwe CNIDH Vinyi Nimubona mbere banegura ikinyamakuru n'indongozi zo muri Iwacu batanze inkuru kuri dossier mbere izigeze mu nama nshingamateka eka ivugwamwo amanyanga mbere yageze naho ashigwa mu nyandiko nkuko mwumvise urwandiko rwarungitswe n'abakomiseri batatu. None byo bavyagenze gute kugira ngo hashikeho havuga ubunyonyezi bw'amatungo harugwa muri yardi n'imiliyoni 240? Mbega habaye iki kugira ngo hakogwe amakosa mwenayo mwitunganywa ry'imigambi n'ibikorwa? Ubundi vyatezwa kugenda gute iyo amakosa mwenayo agiye habona haraheza hagafatwa ingingo iyihe? Nikiye cigwa umuntu yokura mu bivugwa mu mugwi CNIDH icigwa mbere cyategezwa kuba akarorero ku ndongozi zose mu Burundi? Ngibi byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cyateguwe na Focode cyo kuri no munsi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nabagiye kubabwira abatumire dufise muri kino kiganiro, anababwire n'ingene kino kiganiro gitunganijwe, umwanya uza guhabwa abatumire cyo kimwe n'umwanya uhabwa abaza kurondera kubaza no kunganira abatumire. Alice, nimba muri ko muranyumva mwiriwe n'ikaze. Mwiriwe Gilbert, ndahaye mwiriwe n'abariko badukurikirana muri kino kiganiro. Nkuko uhejeje kubivuga muri kino kiganiro no musi tuza kubana n'abatumire batatu baza kudufasha gucida irya nino kino kibazo. Turi kumwe na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe ni mwamutwumva, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abariko barakurikira ikiganiro, kumbure n'abazoshobora kucumviriza mu nyuma, ikakumbure nabo tuza kugisangira. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Maître Sonia Ndikumasabo yahoze ari cegera c'urongoye umugwi CNIDH. Maître Sonia Ndikumasabo, turabaramukije dubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije Alice, ndaramukije bariko baratwumviriza, ndabaramukije namwe duza gusangira kino kiganiro, mwakoze kudutumira. Murakoze cyane. Ndabona Antoine Kaburahe nawe nyene ari ku murongo, ngira ngo mu buhinga bw'ivyuma bodufasha akaduga kugira ngo dushobore kumwakira nuko mwikaze muri kino kiganiro. Abari mu buhinga bw'ivyuma mwo bidufasha mu kanya tugashobora kumwakira. Imbere yuko twakira Antoine Kaburahe rero, nkuko dusanzwe tubigenza mu gice ca mbere ca kino kiganiro, tuza guha ijambo abatumire kugira ngo badufashe gukija nino iki kibazo kivugwa mu mugwi CNIDH. Mu gice ca kabiri tuza guha ijambo, tuza guha n'akaryo abariko baradukurikirana
kugira ngo babaze ibibazo abatumire eka mbere banashobore no kunganira baterera ivyiyumviro kuri kino kibazo kivugwa mu mugwi w'igihugu CNIDH. Ubuhinga bw'ivyuma turi kumwe na mugenzi wacu Jerome Kazabukeye. Ikiganiro kiza kuba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordier Niyungeko. Ndabona Antoine Kaburahe ataraduga, ngira ngo jiriberengere imbere yuko Antoine Kaburahe aduga twoba turaja mu kiganiro nyezina. Ego kumbure Alice nkuko heje kwivuga ikibazo ngira Antoine Kaburahe nimba ari karatwumva yogerageza kugurura mikro yiwe kuko mikro yiwe isa niyugaye, ngira yoraba sinzi nimba ari ku mashine canke ari ku telefone, hariho ahari akamenyetso ka mikro hasi mu kuboko kw'ibubamfu hasi araheza akagakora ko hanyuma akugura mikro yiwe tugashobora kumwumva. Ariko ngira imbere yuko kumbure turonka Antoine Kaburahe, reka tube turahijambo abamaze gushika ku murongo. Pacifique Nahazwe murongoye ishirahamwe Focode, kumbure ko cyo kimwe n'abandi basomye ino nkuru yo muri CNDH muri mu baronka makuru ku munsi mbere muri no mashirahamwe ategezwa gukorana n'uwo mugwi. Mbega iyo nkuru muyumvise mu kinyamakuru Iwacu, mwayumvise gute? Harayandi makuru mwari muyifise ko? Murakoze kumpa ijambo. Inkuru nk'iyi ni inkuru ibabaje gose. Ni inkuru ibabaje ku mugwi nka CNDH twagwaniye. Ni kenshi dukunda kuvyibutsa ko uyu mugwi ujya kugira urinde ushika aho ubaho, ukaba ufise amategeko awukingira nk'uko awukingira, n'urugamba rukomeye rwakozwe n'amashirahamwe yigenga. Je ndibuka igihe natorwa kurongora urunani rw'amashirahamwe yigenga Force, nasanzeho ico gikorwa kiriho cari catangujwe n'umuhariri w'Igiteka mu 2006. Hanyuma barabinsigurira abo twakorana muri Force, barambwira urwo rugamba rwo kurondera ko habaho umugwi w'igihugu wigenga uraba ivy'agateka ka zina muntu. Baransigurira akamaro kavyo, baransigurira amategeko yabigenga bita Principe de Paris. Camfata ko mu kiringo canje ca mbere cyo kurongora Force iki cyari mu bikorwa mvuze mu gifaransa prioritaire. Twafata ko dushize imbere kugwana ku buryo turonka mu Burundi umugwi w'igihugu wigenga uraba ivy'agateka ka zina muntu. Uko nagerageza kubikora nko muri ico gihe kwari kurondera ko dufatanya amashirahamwe menshi mu yaharanira agateka ka zina muntu. Iruhande yari Igiteka yari yatanguje urwo rugamba, tukaca dukwega n'abandi bose bakora kuri ico kibazo c'agateka ka zina muntu, bakumva akamaro k'umugwi, rukaba urugamba dusangiye. Turabija ko gose muri leta ntibavyumva cane, bo bari bipfuza umugwi ubayabaye umeze nk'igisata ca leta gisanzwe. Ariko tugira Imana mu nama nshingamateka turaronka abandi bashingamateka bavyumva mu migwi itandukanye yari mu nama nshingamateka. Ngaha hariho abantu umuntu yonashimira, hariho nk'umushingamateka Karoli Nditije wo muri Prona, hariho umushingamateka wo muri CNDD-FDD Aime Nkurunziza. Abo bantu barakoze gose, baradufashije cyane, barumva urwo rugamba twari turimo. Haja ko n'umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pio Ntavyo hanyuma. Hariho umugwi w'abashingamateka ba Frode w'Inyakuri Yohani Minani nawe nyene yateye yumva ico gikorwa. Rero izo nguvu zija hamwe mwishirahamwe mpuzamakungu ONU, hariho igisata kiraye vy'agateka ka zina muntu mu Burundi, naco nyene cafashije gose, kandi ijwi ryaco muri ico gihe ryari ricumvirizwa mu gihugu. Turageraho turonka amategeko yubahiriza bimwe biboneka uwo mugwi. Ndibuka ko gihe itegeko ritorwa rigenga uwo mugwi, twidogeye akantu gatoyi gusa, ahantu twabona ko twaneshejwe, kari agace kamwe mu bindi byose urugamba twarashoboye kurutsinda, kari agace kajanye n'ubwigenge bwa CNDH mu bijanye n'amafaranga ikoresha.
mu bijyanye n'ubwigenge bw'uwo mugwi ntitwipfuza ko uba umugwi uzokwama umeze nk'ujya gusega leta kira mwaka. Leta hamwe ivuga iti turabaha udufaranga tungana uku, ahandi turabaha menshi. Twarashaka ko amafaranga umugwi uzokoresha abazwi neza hakiri kare, akaba amafaranga aboneka ashobora gufasha uwo mugwi gukora. Aho rero aho twarahananiwe. CNDH yagumye itegerezwa kugendera kuri leta akaba ariyo yemera amafaranga iyiha uko ivyumva, bikaca bica mu nama nshingamateka bakaribo bemeza amafaranga CNDH izokoresha. Aho twumva ko twahananiwe, ariko ku bindi vyinshi twari twatsinze ku buryo twagize tuti ako ni gatoyi reka tukareke. Uyu munsi twumvise CNDH twari twipfuriza uburyo bukomeye bwo kugira ngo buje gufasha mu rugamba rwo kurwanira agateka kazina muntu k'umurundi wese, tugasanga niko ubu uburyo bwarateye bwiyongera. CNDH ya mbere nk'iyo Maître Sonia Ndikumasabo yarimwo yari ifise uburyo buke cyane, ariko CNDH y'uno munsi ikaba yararonse uburyo, tukaca dusanga bwa buryo bwahindukijwe uburyo butagiye gukora cya gikorwa nyine twari twagwaniye cyo kuja gutsimbataza agateka kazina muntu mu Burundi. Ukumva ko amafaranga CNDH ikoresha 62% agezaho ahinduka amafaranga y'ingendo gusa hanze. Ukumva n'abantu bakeneye ibintu bisayangana bagezaho biyumvira intebe bicaramwo z'imiliyoni 150, n'ibintu nukuri ku bantu bose bagwanya urwo rugamba rwo gushiraho CNDH bituvuna. Twe turibuka CNDH ya mbere ifise ingorane yagiyeho abantu bayihungirako. CNDH kigiyeho ya mbere yarimwe abagabo bijunja n'ijambo, kumbure akaryo kabonetse ndaza gusubira ndabigaruke ko nyine twashoboye kuronka abantu bijunja n'ijambo muri CNDH ya mbere. Rwari urundi rugamba rukomeye. CNDH irizigirwa, murika ko byari ibihe havugwa Safisha, havugwa ba CNL, bari aba FNL bagwasa bariko baricwa n'abandi batavuganwa n'ubutegetsi, ariko ushoboye kuronka akaryo akinjira mu kigo cya CNDH wamengo yinjiye muri ambassade, akumva ko akiza hagira ati ashi ngaha ntawuza kunkorako. CNDH y'ico gihe ikakigira ingorane. Twaravugana n'abayitwara ico gihe batubwira bati abantu bariko baduhungirako, twebwe ntidufise amafaranga nayo kubagaburira, ntidufise ingene tuza kubabeshaho, ntituzi uko tuza kubigenza. Rero iyo CNDH niyo nibuka yari ifatanye n'iteka ry'umuntu. Nkaza numva CNDH y'uno munsi ivy'agateka kazina muntu wumva ngo babihaye 11% n'amafaranga bakoresha gukingira agateka kazina muntu vyaronse 8%, biravuna umutima, birababaza gose. Niryo jambo numva noherako. Egome murakoze nyaturaza turaza kubigarukako. Antoine Kaburahe ngira ngo nubu ntarashobora kwinjira, reka tube turaha ijambo Maître Sonia Ndikumasabo. Mwebwe mwarabaye icegera c'urongoye ishirahamwe CNDH. Uno munsi aya makuru yatanzwe ubwa mbere n'ikinyamakuru Iwacu, havugwa ko uno munsi hariho amafaranga abazwa canke ashobora kuba yakoreshejwe mu buryo budasobanutse angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 240. Mwebwe nk'umuntu yabaye icegera c'umugwi CNDH, izo nkuru mwebwe muzakira gute, muzifata gute? Urakoze cyane Alice. Twebwe jewe igihe nasoma irya nkuru wabaye umubabaro udasanzwe, kuko ubwa mbere nabanje gutangara. Twebwe ayo mafaranga ntayo twigeze turonkangana gutyo avuye muri leta. Nk'uko Pacifique yabivuze, nta mahera menshi avuye muri leta twari dufise, ariko nkabona CNDH y'ubu ifise amahera nk'ayo avuye muri leta, hama bakayashira mu bintu vy'ingendo, ibintu vyo kugura intebe nziza, kandi ari igihe igihugu kirimwo ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ku rwego rwo hejuru. Ivyo vyarambabaje, numvise mbabaye cane yumvira nti none abakomisere, president,
mbega barafise uwo mutima wo gukunda abanyagihugu kuko nibo bakwiye gukingira abanyagihugu nibo bakwiye kwirukira mu gihe agateka kabo gahonyanzwe. None mbega barafise umutima wo gukunda abanyagihugu ku buryo ufata amahera nk'ayo ukayashira mu ngendo, ukayashira muri salon, kandi washobora kugira ama-enquête, washobora kugira ama-visite de prison, turumva ingene mu busho hari surpopulation, turumva ingene abanyororo babayeho nabi, ugashobora kugenzura ama-prison yose y'igihugu, ugashobora kuraba aba procureur, ugashobora gufunguza abantu mubikoranye n'aba procureur. Kari akaryo keza cane ko gukora, keza cane kuko bari bafise uburyo, ariko ugasanga bigiye muri ivyo vyo gutembera, kugura intebe nziza. Rero birababaza cane, birababaza, ugaca ugaruka ukiyumvira ati mbega abarongozi b'iki gihe barakunda abanyagihugu? Abanyagihugu ko birirwa barataka, abanyagihugu ko birirwa barandikira CNDH ati nyabuna dutabare. Mbega ico sico cari gikwiye gukorwa ubwa mbere, imbere yo kwiyumvira gutembera ahantu atana resultat kumbura uzozana muri izo ngendo ari ugutembera gusa. Rero ico nivyo ni ibibazo Alice wibaza ukiyumvira uti none mbega indongozi z'iki gihe, mbega umutima wo gukunda abanyagihugu woba ugihari vy'ukuri? Naho noba ndageze. Urakoze Sonia ndi ku masabo. Antoine Kaburahe ndabona mwashitse ku murongo, mwiriwe nimba muriko muranyumva? Mwiriwe cyane Gilbert, muranyumva? Ego turabumva neza ijana kwijana. Antoine Kaburahe murongoye ikinyamakuru Iwacu. Ikinyamakuru Iwacu kiri mu binyamakuru mu Burundi vyafashe ya mbere mu kuronka amakuru y'udusembwa n'amanyanga avugwa mu itunganywa ry'ibikorwa n'amafaranga mu mugwi w'igihugu wigenga uje ivy'agateka kazi na muntu CNDH. Kumbure ko ivyo mwarose byose mutavyanditse ariko mushobora kubisangiza abarundi. Mwatohoje iki, mwamenye iki abarundi batari bazi? Urakoze cyane Gilbert. Nagomba kubanza kubashimira kubona mwateguye kino kiganiro. Jewe washaka n'ijya mbere ngiye muri mwitama space, ni kubera nemeye kubera ko mbona ari ikiganiro gikomeye cyane kuvyerekeye ubuzima bw'abanyagihugu, ubwigenge bw'abanyagihugu. Mu bisanzwe jewe sinahora nja muri n'ibi biganiro. Mwarakoze rero cyane gutegura kino kiganiro. Ubwa mbere bwobwo nashaka kubanza kubwira abari kwatwumviriza yuko Iwacu kugira ikora iyo nkuru nuko yabonye ko hariho ibintu bikomeye kandi bitariko bigenda neza. Mwiyumvire kurya Sonia yahejeje kubivuga, mbere n'abavuze imbere yewe babigarutse ko mwiyumviriye ingene amafaranga yofasha abarundi abenegihugu mu vyerekeye droit de l'homme, ariko arakoreshwa mu bintu atabihuriye. Nibaza yuko ari ibintu vyotuma umuntu wese yibaza ibibazo. Baravuze vyinshi cyane kuri irya nkuru, baratwandikiye bamwe publiquement, abandi bakatwandikira bacishije mu privé, no kuvuga batabishize habona. Bamwe bakadukeza, mbere mvuga abadukeze nibo benshi gusumba abanenga amakuru. Ico novuga, habaye inzira zibiri bigitangura. Abantu bose bavuga ati ivyo bintu isano y'ibihumbi 150, ingendo z'amafaranga ahakwa gushikana 500 miliyari. Bati oya, Iwacu yasaze, muriko murabesha. Mugabo
mwomenya yuko kuva imyaka 17 dukora twebwe ivyo bintu vyo bariko baravuga ngo ni manipulation, ngo ni hari n'umutegetsi yavuze ngo ni desinformation. Hariho ibintu ikinyamakuru serieux kidashobora gukora. Igihe je ngira tweet ya mbere nari maze kuronka amadokima avuye mu maserivisi 3. Murazi yuko umwuga wacu batwigisha bijya bita rukuvuma. Umuntu ufise source imwe ntikwiye, 2 biba biriko biraza, 3 urashobora gutangura kubona yuko information source ari serieuse. Je nari mfise amasource 3. Hambere hariho n'umuntu w'umutegetsi yandonde yavuga ngo none ivyo bintu mwikura he nibande, ndavuga nti siko bimeze, iko dukora. Protection des sources ni element fondamental ya journalisme. Ndavuga nti tuzobikora, tuzovyerekana. Niho rero ijya budget twayisohora mwabibonye. Antoine Kaburahe ntabakiriyemwe kumbure ko si bose ngira abitavye cyangwa bariko barumviza kino kiganiro baba barasomye kiriya gihe mwandika cyangwa baba bazi ukuri kose ku biri muri izo nyandiko mwaronse. Muvuze yuko mwaronse inyandiko zitandukanye, mwofata kanya iminota 5 mugasigura ivyari muri izo nyandiko nubwo bitoba vyose, kumbure ko hari ivyo mwisigariza kubera ibanga ry'umwuga. Okay, yego ni kibazo ciza cyane Gilbert. Mu bisanzwe nako mvuga kuko nashaka ahubwo nyine abantu bariko barakwirikira iwacu, bariko barakwirikira no space basumiye iwacu canke batasumiye iwacu, minota 5 ngerageze kubiresuma. Bwa mbere les sources, navuze ko sources zavuye ma service 3 atandukanye. Burya rero ijya budget y'ama institution yose iraca ama service menshi. Hama rero mumbabarire ngira nkoresha ijambo ritaryoshe, hari abantu bashishwe muri ayo ma service babona ivyo bintu. Niho mvuga nti ntararonse source ya mbere muri service ntashobora kuvuga, ndaronka amadokima muri source ya kabiri, source ntashobora kuvuga, ndaronka izo dokima muri source igira 3 ntashobora kuvuga naho nyine. Mugazo zose iyo budget ikaza kujya twayerekanye muri iwacu ya twayivuze. Hanyuma mbere umukuru wa CNDH akayidemantisa akayinenga, mugabe ivyo twaza kubigarukako. Hama rero mu bisanzwe muri budget hariho colonne aho bigita quantité unitaire. Jewe abaza ma Excel murabizi prix unitaire, quantité, hakaba total. Nk'ico ca salo hari quantité imwe naje amafaranga twerekanye. Mugabo murazi ko plus tard president wa CNDH yavuze ngo yango yari amasaro 4. Ivy'ama voyage mu Burundi ntavyo yigeze aharira. Hama rero twebwe turabisohora kuko iyo budget niyo iri muri ama service, kandi rero nta muntu numwe ayihakana. Ngira ngo mu kiganiro tuza kugaruka kuvyerekeye ayo masaro cyangwa ayo voyage. Umuntu yoshobora kwibaza ati mbe none ni salle de reception amasaro 4 kubera iki? Ivyo ngira tuza kubigaruka. Ama voyage ya près de 500 millions kubera iki? Niko ndavuga nkuko umuntu umwe yavuze ngo dushaka kubohera ngo abategetsi ba CNDH ngo Bujumbura ntibasohoke. Oya, murazi CNDH itegeza kuja Geneve, New York, Paris, hariho amanama akomeye. Ivyo ntabo biharira, navyo turaza kubigarukako. Muri make rero novuga yuko source zacu sur, document sur, twebwe twakoze akazi kacu. Abanyamakuru, amenyesha makuru tuba turi muri baratwise imisega, ntibareke dukuge basi. None niwo muga sugukuga, mugabo turi aba veilleur, ni nk'abanyezamu. Nta gihugu cyitwa ngo kiri muri demokarasi kitagira ibinyamakuru vyigenga. Rero nshatse ncampereza ngaho no kuvuga yuko nta kintu na kimwe twakoze gihushanye n'amategeko, umwuga utemera. Washaka jewe n'uyo
Sixte Vinyi nta n'uwonzi sinanamukubita n'ijisho ntiturahura twe twakoreye ku madokima hano dokima niyo hama kandi murabizi iwacu yihenze murazi ko atakigongo tugirira ego ariko Antoine Kaburahe kumbure kugira ngo abantu batahure iyo umumenyesha makuru arinze yiha intumbero yo kuja kugira amatohoza nuko hari amakenga abafise muri ibi mwagiye muradondagura mbere mwanditse ko muravuga ati twebwe turavye igiciro c'amasaro ubwa mbere hari handitswe imwe ariko twabonye ari zine hanyuma tubona ingendo zifise ibiciro vy'umurengera mwebwe kugira ngo murinde mufata umwanzuro wo kugenda gutohoza nuko kumbure ko mwari muzi ibiciro ku isoko ayo isaro igugwa mukageranya n'ibiri mu nyandiko mukavuga muti hano hashobora kuba harabaye amanyanga mwogerageza kubisobanura kugira ngo tuce duhijamba abandi. Yego cyane isalo y'amafaranga 150 millions ni kuvuga hafi ya 46,000 euros mu mafaranga y'abanyaburaya un peu plus mu madolari ni ibintu birenze je narabagije barambwira ati isaro izimvye muri GTS niyo magazine je nahunze muri 2015 abari ubu bavuga yuko isaro izimvye ari 19,20 ama rero ico kibazo ni ciza cyane jiriwe mbajije jewe mbega none siège ya conseil ya commission nationale des droits de l'homme est-ce que ça ni prioritaire vraiment si vous ngo kwicara ku mikeka cyake kudusonga bugari no mugabo ni muvyumvire ayo mafaranga jewe sinumva ingene abantu batabayishoke babonye iyo budget hariho amateoriye mu bwiza mu Nyakabiga hehe none umuntu kumva data wanje isaro zikenewe mugabo sinibaze yuko la commission ari kuri la détente cyangwa ahantu bamarira imanza baja kwicara kugira baruhuke nivyo abaje kugendera ico kigo abaje kwitwara batigeze kwicara none kayimwe isa bumva navuze quantité yari imwe muri ja budget kandi bagi muri demanti niho bavuga ngo zari zine mugabo twebwe tumentena yuko quantité unitaire muri colonne yari prix unitaire ari 150 millions non isalo ya 150 millions ari umuntu bitoshokaga yemwe bon okay hama jengereza ngaho murabona yavuze ati ni zine ngo yago zari zine umuntu ashafata calculatrice aragabura na kane ugabuye na kane ugaca usanga simfise amashifre exact mugabo usanga umengo ni 36 millions iyo 36 millions rero ugwijije ni waronka ya prix unitaire ya yasaro imwe umva hari ibintu bidafashe aho ni kuri ayo masaro ibindi by'ama voyage nukuri birakenewe hariho amanama yo kuja gupleda pour la cause des droits de l'homme mugabo imiliyoni 500 kubera iki bitabashoka erega twitwararose abantu benshi batwandika bavuga ati ibara ryaraguye ugacuraba rero abo ba magistrat abo ba juge bakorera ruguru bagendera ku tumoto abandi n'amaguru baja guca amamanze bagira iki uburyo bafise umuntu agacayibaza ikibazo none okay niba voyage bagende mu ndege mahoteli meza birakenewe kuko n'umutegetsi akomeye umuntu atwara commission nationale des droits de l'homme none vraiment iyo investissement so justifie ikabedagiza ngaho. Ego Antoine Kaburahe urakoze tugaruke kuri ivyo nyene mwariko muravuga haravugwa ivyo kugura n'ivyo amasaro mugabo hariho n'ibindi muvuga cyane mu vyo mwanditse mu kinyamakuru iwacu Pacifique nahazwe mwebwe murafise ukuntu musanzwe mukorana namwe n'amashira hamwe atandukanye haravugwa cyane n'ibijanye n'amafaranga yakoreshejwe mu bintu by'ingendo zo hanze umuntu agerageje gusubira mu biharuro ikinyamakuru iwacu catanze aravuga ko ingendo zo hanze zatwaye ibice 62% vy'amafaranga CNDH yategeza gukoresha ku mwaka mu gihe
nk'ibijanye no guteza imbere ivy'agateka na muntu vyatwaye ibice 8%, ivyo gufasha mu bijanye n'agateka na muntu bigatwara ibice 11%. Mwebwe ivyo nk'abantu basanzwe bakora mu gisata c'agateka na muntu, ivyo mwumva ari ibintu bisanzwe ko amafaranga akoreshwa n'umugwi nk'uwo w'igihugu ashobora kuba atunganijwe gutyo? Oya nukuri ndibisanzwe. Narabonye hariho abashatse gukarira ikinyamakuru Iwacu, mbere bamwe bakaza kugerageza gutuka umuyobozi w'ikinyamakuru Antoine Kaburahe yari yashyize ahabona ayo makuru. Amakuru nk'uko twamaze kuvyumva no muri CNDH vy'ukuri batabeshuje, ntabwo bayabeshuje, kuko uravye ingene bo ico bise demanti uko bavuze, ntibigeze bavuga ngo ayo mafaranga yo kugura intebe siyo, bo bahinduriyemo gusa ko ari amasalon ane. Navyo nyene bitumvikana, navyo ntivyumvikana na gatoyi, naho ufata amasaro ane ntivyokumvikana. Amasaro ane hoho yiki? Bakacagira bati n'ayo mafaranga ikinyamakuru Iwacu cayashize ku mwaka utariyo, bakavuga bati sayo muri bije bariko barakoresha, nayo muri bije igiye kuza. Ntaco bihinduye muri iyo nsiguro, nta kimwe baba bahinduye. Kuvuga ko ugura isaro y'imiliyoni 150, umwe yavuze ati biri mu mafaranga uriko urakoresha ubunyene, nawe ukavuga uti oya, ahubwo bizoba biri mu mafaranga nimirije gukoresha mu mwaka ukurikira. Ntaco hinduye. Ku rundi ruhande, kuri ibi vy'ingendo bavuze bati n'amafaranga asanzwe ategekanijwe mu yo tuzokoresha, nta bindi, nta kindi bavuze, nta yindi siguro batanze. Ku bwabo ivyo birakwiye. Tureke noneho bareke gutuka Iwacu. Jewe naciye nibonera ikete ryanditswe n'abakomiseri bonyene bo muri CNDH. Abo bakomiseri bandikira umukuru w'inama nshingamateka bamutabaza ati nyabuna ingutabare CNDH igeze ahatemba. Ugiye kuraba iryo kete bano bakomiseri batatu banditse, ni kete ririmo bino biharuro nyene muri Iwacu batanze. Bano bakomiseri ba CNDH bahagira bati twebwe ikintu kitugoye ca mbere, dusaba umuntu yitwa Desire yugare micro kumbure kugira ngo adufashe amajwi ya Pacifique ashobore kumvikana. Desire, nimba muri ko muratwumva mwugare micro, Pacifique ngira mwobandanye. Bo bakagira bati ikinatubabaza nuko kera bene ibi bijanye na budget twicara hamwe tukabivugana abakomiseri bose, atari kubati ariko ubu ntikikiri kibazo tujamo twese, ni kibazo umukuru w'umugwi n'icegera ciwe bisangiza, bagafata amafaranga yose tuzokoresha akaba ari bo bamenya ibisata bayaha, twebwe tutarimo. Abakomiseri bakavuga ko ayo mafaranga nabo nyene baza kuyumva bivuye mu zindi nzego CNDH iba yahaye kopi iri kuravuga tuzokoresha amafaranga ameze uku. Hari inzego zo hejuru baheza bagahereza kopi, izo nzego akaba arizo zitangara zikaza kubaza abandi bakomiseri ati ibintu nk'ibi bishoboka gute ariho muri. Niko kuca rero baja gutabaza umukuru w'inama nshingamateka, kubera ko CNDH itanga raporo yayo mu nama nshingamateka. Ugiye kuraba nko mu byo bavuze, uretse ibi mu kinyamakuru Iwacu bamaze kuvuga, uri kurabiraba urabona ko vy'ukuri ari budget zibiri. Hariho budget bariko barakoresha ubunyene y'ibihumbi 2024 ihereza kuri 2025, na budget igiye kuza ya 2025 izohera mu kwindwi 2026. Iyo igiye kuza niyo bavuga ko izo birimwo iyo salon izogurwa hafi miliyoni 150. Bakavuga amafaranga bariko barakoresha ubunyene nayo, bakavuga ko niho baca bavuga hafi za miliyoni 500, bavuga ko ari ibice 62% by'amafaranga yose bariko barakoresha agenewe ingendo ahanini usanga ari z'umukuru wa CNDH, uko bavuga bati n'umuntu ashobora kumara amezi 3
mu Burundi ahicaye nk'imisi 5 gusa. Uwundi muntu bavuga muri ayo mafaranga y'ingendo nawe nyine ayakorako nico cegera ciwe. Abantu babiri nibo bonyene basinyira amafaranga ya CNDH ngene asohoka. Mu bisanzwe CNDH irafise biro, iyo biro gizwe n'umukuru wayo, icegera ciwe n'uwo bita umunyamabanga. Umunyamabanga iyo wamaze igihe atari mu Burundi agwaye, ari no mu basinye iryo kete ryagiye mu nama nshingamateka, umupfasoni yitwa Neziya. Bica bisigara rero ibijyanye no gusohora amahera biri mu minwe y'abantu babiri gusa, umukuru w'umugwi n'icegera ciwe. Bakaca batanga nk'akarorero bati nk'icegera c'umukuru w'umugwi yarahawe mission yo kuja mu gihugu ca Canada, bati mission y'imisi 30 muri Canada, niyo asanzwe afise umuryango wiwe. Agenda muri Canada atanama atabikorwa nyine vya CNDH agiyemwo, bo bakamwagiriza ko yaragiye kwiramukiriza wa muryango wiwe. Bakaca mwandikira ko ku munsi ari kuramutsa umuryango ahabwa $300 ku munsi, akamara ukwezi kose ari kumwe n'umuryango, kira munsi ari kumwe na wa muryango wiwe agenda arahabwa $300 ku munsi. Kana karero baca batanga. Turumva ako kagwi gasinyira amafaranga ya CNDH ko nyene karihaye ingene kayajya kayishirako kakayakoresha uko gashatse. Bakongera bagatanga kandi karorero bati nk'amafaranga yagiye mu bintu vyitwa ko ari ivyo reparation y'imiduga, gukoresha imiduga yitwa kwigwaye. Ati ico gisata conyene uyu mwaka bagihaye miliyoni 133 zingana n'ibice 17% vy'amafaranga yose CNDH iriko irakoresha uyu mwaka. Bakaca banavuga ko ayo mafaranga yobaja muri garage ngo y'umugenzi w'umukuru wa CNDH, bakavuga ko batumva ingene ayo mafaranga aherera muri ivyo bintu. Bavuga ko izo modoka zoba ziriko zirapfa umwanya wose ku byo zikoresha amafaranga angana gutyo, bakavuga ko batabitahura. Rero bakaca baja ku kugena amafaranga nayo agenewe ibikorwa vya CNDH nyene. Yo yucu usanga ari amafaranga makeyi. Bagira bati nk'akarorero amafaranga ajejwe protection, kuja gukingira agateka kazi na muntu nyene, kuja gutabara abagowe bariko barahonyogwa, bari mu mabohero babangamiwe, ababirukira kumbure. Ati aho bahasizeho imiliyoni 65 gusa, bingana n'ibice 8% z'amafaranga yose CNDH ikoresha. Hakaba ayandi mafaranga agenewe ibyo bita promotion de droit de l'homme, ni nk'abyo ubona bakora amaseminaire bakigisha imigwi itandukanye ibijyanye n'agateka kazi na muntu, kwigisha nk'abaprokirere kumenya ingene bo kubahiriza agateka kazi na muntu mu bikorwa byabo, gutyo n'iyindi migwi itandukanye. Byo babiha miliyoni 90 zingana n'ibice 11% z'amafaranga CNDH ikoresha. Uca usanga ni hafi ibice byegereza 20% azoja mu bikorwa nyezi na CNDH ijejwe, ibice 80% ugasanga vyagiye muri za ngendo, kwiryohera, kwiyicarira mu ntebe nziza, kwidibanira mu madiva meza. Nivyo bahaye igice kinini cyane cy'amafaranga uwo mugwi ugenewe, ariko ibijyanye no kugwanira umurundi no kumumenyesha agateka kiwe ugasanga vyahawe ubusa. Pacifique ntago sinabashiriye mu ijambo naho nyene niho hahagaze ngira ngo kibazo nyamukuru. Mbega none mugwi nk'uyo ntiwategerezwa kuba ayo mafaranga ingena akoresha, ntivyategerezwa kuba bivugirwa mu nama ya bose ijanye n'umugwi amafaranga ategerezwa gukoreshwa mu gisata kimwe cose? Abo bari abo bantu babiri gusa nuko nibo bategerezwa gufata ingingo y'ingene ayo mafaranga akoreshwa? Aho niho hariho agahazi. Buriya bavuze CNDH bazi ingene bigenda. Iyo bavuze CNDH bavuze iki? Iyo bavuze CNDH tubona mu nama nshingamateka batora abakomiseri 7. Abo bakomiseri 7 bakagira biro irimwo umukuru w'umugwi, icegera n'uwo musekreteri, mugabo bose uko ari 7 niba ari CNDH nibo babazwa bino bikorwa vya CNDH, iruhande yuko baheza bagahabwa abandi bakozi babafasha amabanga. Nta kuntu na kumwe ingingo zihambaye za CNDH zashobora kwiharizwa n'abantu babiri gusa. Aya mafaranga y'umugwi yari amafaranga ateza kuvuganwa n'abakomiseri 7
bakavugana bati ibintu bikuru bikuru tuzokora nibi, ibyo dutumberezamwo uburyo nibi, ibi nibyo tuzohagararako muri uyu mwaka. Birateye isoni twe turiko turavyumva yuko hariho abantu babiri gusa n'abandi bakomiseri batanu batazi biriko biraba, nabo amakuru bayaronka hanze bakumva amakuru ariko aza gutyo. Hariho rero aho ntanageze ikindi giharuro giteye ubwoba bandika, bo basaba ko hobaho audit, hoza abahinga bakaza kubaza umukuru wa CNDH agasigura ayo mahera wamwagiriza ko yoba yaranyuruje amafaranga angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 124 n'ibihumbi amajana 7. Bavuga bati aya yoyo turakeneye ko haza abahinga baze abantu bigenga, umukuru wa CNDH yerekane aya mafaranga iyo yagiye, aho bavuga ko yiha nk'ingendo muhiri iwabo Ikarusi akagenda, bavuga ati bavuga ngo incuro ngo 17 yoba yaduze muhiri wabo mu rugendo rumwe, ugasanga yihaye gukoresha miliyoni 2. Umva kuva ibujumbura ukaduga muhiri wanyu Ikarusi ukaca ukoresha miliyoni 2 ku rugendo, hanyuma akaca yiha ingendo zitagira uko zingana zo kuja kuramukanya iwabo CNDH iriko irariha. Bavuga bati rero ibi turasavye haza abahinga batohoze berekane neza uwo muri yaridi iyo wagiye. Pacifique nahazwe imbere yuko aho muvuze yuko basaba yuko hoza abaza gutohoza, ariko muri rino kete Jacques Nshimirimana, Anezi Mfatiyimana na Gilbert Njangwa Beko banditse ku wa 2 Ntwarante baranasaba inama nshingamateka ko yofasha kugira ngo Vinyini mubona atanga imihoho, mbere bakanerekana yuko niyo inama nshingamateka irungitse abakozi bayo kuja kubaza ibiriko birahabera batavugana n'abakozi bose. Hari amakuru mwamufise kuva ahaya makete yandikiwe ko tubona ko ikete ryakiwe n'inama nshingamateka, Gerazi Ndabirabe yoba yarabumvirije, vyagenze gute? Amakuru mufise avuga iki? Mbega harindiriye iki nimba ivyo bavuga birukuri kugira ngo inama nshingamateka ikore? Amakuru dufise nuko bwa mbere umukuru wa CNDH yaratumwe ko mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka kwisigura, mu nyuma baranatuma ko umukuru nyene wa CNDH n'abakomiseri bamurega barabatumye ko baraja kwisigura imbere y'umukuru w'inama nshingamateka. Amakuru dufise arababaje, wumvirije ivyo byaravugiweyo arababaje. Hari amasoko dufise mu nama nshingamateka yo nyene yaduhaye ibintu vyavugiweyo twumvise biteye ubwoba, aho batubwiye ko nk'umukuru w'umugwi CNDH mu kwisigura, aho kuja gusigura ibibazo bariko baramwagiriza, wewe yarondeye kumera nk'uwicisha ba bantu bariko baramurega. Avuga ko bamwe muri abo bakomiseri ngo ari abakozi basanzwe baha amakuru, ngo Antoine Kaburahe, ngo Pacifique Ninahazwe. Murazi mu Burundi bw'uno munsi kuvuga ko umuntu yobaha amakuru Pacifique Ninahazwe, umuntu yobaha amakuru Antoine Kaburahe, ico bisigura birabisa no kumwicisha, biriko bikorwa n'umukuru w'umugwi ujejwe gukingira abantu. Ivyo binumvise aragacamutwe, niho muri jewe hasigara ikibazo gikomeye vy'ukuri. Vinyi nimuraba aracari mu ntumbero yo gukingira agateka kazina muntu, canke yamaze kwinjira mu bindi bintu tutazi? Nta muntu ashobora kuja kurega umurundi ukavuga ko avugana na Pacifique, cyangwa avugana na Kaburahe, cyangwa avugana na Europeya, cyangwa kiretse ko ugomba kumwicisha, nta kindi wowe uriko urakora ku bintu vyumvikana uriko urabazwa uteza gusigura, ukazana isiguro zimeze gutyo ubushatse kwicisha umuntu. Bikanantangaza ingene uyu Vinya ariwe yoja kurega abandi kuri ico. Jewe ubundi sinshobora kuvuga ikintu nk'iki ngira mvuge, sindigira mvuga ngo umuntu turavugana. Jewe Vinyi nimuraba ari mu bantu twavuganye umwanya munini cyane, abavuga n'ukuri jewe ntituzinanye nka Beko, nka Gilbert Njangwa Beko
wenyene akijaho Vinyini Muraba yari umuntu yaje twumva afise intumbero vy'ukuri kurwanira agateka kazina muntu yaraturondeye bamwe mu yaradukoresheje inama ya mashirahamwe ari hanze yahunze jewe perezida kuca akoresha kugira ngo ico gihe babakure ko ibihano bari barabashyize ko kimwe bari barakuye ko statut A acaragenda arabikoresha Geneva arerekana ko avugana n'abaharanira agateka kazina muntu baramukura ko bijya bihano icatubabaje bahejeje kubimukura ko yaciye aja mu nama nshinga amateka aradutuka muribuka ari wagiye kuvuga ko turamashirahamwe cyafuze igihugu ko turamashirahamwe twarumiwe wese umva abonye bamukuye ko ibihano yari atsinze Rurayi acarahinduka aza kudutuka turumirwa ariko jewe imbere yaho Vinyini Muraba n'umuntu twaganiriye bikomeye cyane yari umuntu yegereye gose umukuru w'igihugu iyo yashoboye kuganira n'umukuru w'igihugu nanje tukaganira avuga ati ubona ibintu vyokira gute ubutumwa dushobora kumuha we wabibona uku ivyo ni ibintu yakoze sishobora kumva rero ko uwo muntu ari washobora gukoresha ico kintu kugira yicishe abakomiseri bari kumwe n'akamaramaza n'ukuri ibintu uwo muntu agezemo. Ego murakoze Pacifique nazwe Sonia ndi ku masabo umwebwe tuvyibutse ko mwabaye icegera c'umurongoye CNDH hariko havugwa makete yandikiwe umukuru w'inama nshingamateka abakomiseri batatu bitura inama nshingamateka kuri ibi bibazo biri muri uwo mugwi mbega iyo bigenze gutyo abakomiseri batatu kuri batanu bakandikira umukuru w'inama nshingamateka biraheza bikagenda gute ubu hazoca hakurikira iki ku bwanyu umubano wabo uzobananya ugenda gute muri uwo mugwi ibikorwa birashobora kubandanya ku bwanyu? Murakoze cyane Alice. Ikintu ca mbere novuga nuko ubona ko hari gucanamwo hagati y'abakomisere abakomisere batatu kugeraho bandikira umukuru w'inama nshingamateka nuko muri komisiyo biba vyanse kuko bategerezwa kubanza kubiganira muri komisiyo. Rero nsubiye inyuma gato tugarutse kuri ivyo Pacifique yavuze ku vya budget ubwa mbere biratangaje kandi ntivyumvikana ingene hashobora gukorwa budget abakomisere batarimwo. None ko muri abo bakomisere indwi harimwo abatwara ico twita amasukomisiyo kuko hari itegeko bita règlement d'ordre intérieur rigenga komisiyo abakomisere. Rero abakomisere ndwi harimwo babiri batwara amakomisiyo, commission protection, commission promotion. None wogira budget gute abo bantu batakubwiye ibikenewe? Kuko ndabibutse ko muri règlement d'ordre intérieur havuga ko commission sous-commission irimwo abantu batatu, irimwo le président, irimo président atari président atwara CNDH ni président atowe wa sous-commission protection atari no muri bureau. Hagaca haba le rapporteur, hagaca haba na un membre, donc ni batatu muri protection, sous-commission protection no muri sous-commission promotion. None bogira budget gute abo bantu badashoboye kuko nibo baraba au jour. La sous-commission niyo yakira les saisines, niyo yakira muri protection yakira toutes les saisines zijanye na protection. Abo bantu mbega wogira budget gute batayadopse bavuga ati nyabuna muri protection hari ibinibi hakenewe amahera angana naya. Umva nimba ikozwe n'akagwi president na vice president. Umva nuko Pacifique yaje kutubwira ko secrétaire yoba yaragwaye ari mu ngendo kuko mu isanzwe president ivyo biri muri règlement d'ordre intérieur president na vice president ntibashobora gusinya no kuri chèque. Mu bisanzwe c'est le président et le secrétaire nibo bagira les dépenses abasinya amahera sohoka. Rero urumva ubu le secrétaire
ari ampesha ari kure umva harakagwi ka president et vice president kandi babigize babizi ko kenshi president na vice president baba ari abantu basoma mbiki rero nico gituma muri reglement d'ordre intérieur bavuga ko president na vice ntibashobora kudesida ikintu ngo basinye ntibikunda rero aho niho nariko ndakubwira ingene ibintu bisanze bidatonze nta president na vice bashobora gukora budget ngo igende ntibishoboka ko approve un budget urumva rero ngarutse kuri ico kibazo wavuze uti abakomiseri batatu bituye le président de l'Assemblée nationale mu bisanzwe aho ni ukuvuga ko hariho gucanamwo deja kuko decision nk'iyo yo kwitura le président de l'Assemblée nationale ni decision misanzwe ifatwa avec les 2/3 des commissaires ivyo biri muri règlement les 2/3 rero ni nk'abakomiseri dufate batanu urumva kuko mwavuze ko basaba yuko yobogozwa abakomiseri bafise ububasha bwo kwandikira le président de l'Assemblée nationale basaba kubogozwa wa président de la commission barabifise mugabo c'est une décision qui se prend à 2/3 5 donc rero Alice urumva banditse ni batatu no kuvuga ko indani vyanse no kuvuga ko hariho gucanamwo vyanse indani niko je ndabifata ko vyanse ko bagira ico bahurijeko rero batuye president wa Assemblée nationale urumva nkuko Pacifique yavuze yaraje kubumviriza aragira iki yategerezwa gukonstata ko au niveau de la commission bitagikunda kwifonctiona ara normal kuko ingingo nyinshi zifatwa au tiers avec les 5 commissaires rero urumva ko haciye hajamwo n'ibintu urazi i Burundi umuntu ashaka kuguhamba urumva haciye hatangura kuvuga ndibuka natwe tugifatwa kuba ariko baratwumviriza twarafunzwe kubera ivy'agateka kazina muntu ndibuka ko mu bintu banyagiriza personnellement hari umwe yambwiye ngo nukuvugana na Pacifique umva kuvugana na Pacifique ivyo nivyo bambwira ariko bitari muri dossier nagacamutwe urumva rero le président de la CNDH arabizi aciye azana diversion kuko nugusamaza ariko avuga ati bavugana na Pacifique uko nugusamaza kuko kugira ahambe abo bandi ariko bafise ico bashaka gushikiriza rero nibaza ko le président de l'Assemblée nationale ategerezwa kubikorerako yisunza amategeko akagira ingingo ku sezine yiwe ico bamusaba cyo kubogoza le président de la CNDH ni ikintu mu bisanzwe kidasabwa n'abakomiseri batatu bisabwa n'abakomiseri les 2/3 cufata kuri ndwi dufata ko ari nka batanu urumva rero nibaza ko bazoraba rero hama agira ingene binjira bimba indani barabe ikitagenda neza hama ico bavuze bati bahamagare un expert indépendant arabe misanzwe les comptes les fonds de la commission zategezwa kuba audité na cour des comptes nk'ubu la cour des comptes yategezwa kwisezisa d'office igaciza kugira audit kuraba ça c'est une prérogative n'ububashi habwa n'itegeko la cour des comptes rero nk'ubu yategezwa kuba iriko iraraba ibi bintu igatanga un avis mbega metwe ndikumasonye aho mukiri ngaho nyene kubijanye na cour des comptes mu vyo iwacu ivuga ko mu mwaka wa 2024 ngora cour des comptes yoba yaragize audit ariko naho nyene ngo baba bavuganye n'umukuru w'umugwi gusa ivyo vyo biba bisanzwe oya nk'ivyo ntibibaho none cour des comptes je ntivugane na directeur administratif et financier ntivugane na département finance wumva ibije gukora iki le président hari ico yoyimarira mu bisanzwe yategezwe kuraba le DAF ikagira audit ikaja mu ba comptable ikajahe ikavugana na tous les commissaires peut-être si y a problème mu ariko ubundi ija kugira audit financier donc ija kuraba amafaranga rero ikorana na département finance cyane igaca isohora un rapport mugabo jewe nk'imyaka 4 namaze muri commission sinigeze mbona cour des comptes donc sinzi ko
kwari ukutwizera sinzi ko ariko twama duhuye avec le président de la cour twaramubaza tuti mbega kutatugendera agatwenga donc sinzi ko kwari ukutwizera ariko mwisanze yategerezwa kuza ikavugana ni nka bajya ba auditeur baza mu ma organisation musanzwe murongoye bamwe ngaha urazi ko bakorana cyane na département finance cyane ahubwo le président ntibanakorana vraiment baba bavugana n'abadafe n'abakontable rero nimba cour de compte yaraje ikaraba le président yarije gukora iki mu bisanzwe kuko c'est pas l'interlocuteur principal c'était pas le président c'était le département des finances. Murakoze Sonia. Antoine Kaburahe, ngira mwumvise mwakurikiye n'icyo abandi bavuze, abakomiseri barandikiye inama nshingamateka amakuru yaza yemeza ivyo iwacu yari yashize ahabona, ariko mwumvise yuko aho kwishurwa nabo nyene ahubwo hari uwagomvye kubadodobereza. Twarabibonye igihe musohoye amakuru kuri iyi dossier, bamwe mu ndongozi mwiperereza hambere ngira umuntu yotumbereza Innocent Alfred Museremu, abantu baramuzi ko ari umwe mu ntwaza ngabo mwiperereza ry'u Burundi, yandika asa n'ugomba kunegura igikorwa cya iwacu no gutera intege uyu Vinyi nimubona. Mbega mweho mwavyakiriye gute? Hari indi siguro mubiha, hari andi makuru mufise uyo muntu agira ivyo mbega yaravyitumye canke hari isano bifitaniye n'ubucuti baba bafitaniye canke n'abandi badakeneye ko ukuri kumenyekana kuri ibi byo muri CNDH? Jibere nkundi mpaye munota umwe twagira twibutsa ariko batwumviriza ko ishyirahamwe Fokodo ryari yatumiye umukuru wa CNDH mugabo ntiyashoboye kutwishura, ntiyanatubwiye atazoza mu kiganiro. Twari twifuje ko yoba ari kumwe natwe kugira ngo ashobore kwishura ku tubazo tumwe tumwe. Antoine Kaburahe, ijambo ni rwanyu. Ego murakoze kuri ico kibazo, ariko je sinashaka mu nkundire gupersonaliza la question, kuvuga ngo naka ivyo yavuze naka ivyo yanditse. Nibaza yuko ku rubuga rwiwe umuntu arashobora kwandika uko abona ibintu uko avyumva. Jewe mu bantu banditse uyo muntu uvuze nabibonye, kari mwese mwarayibonye, yaragize post kuri X ndende, yaravuze ivyo ingena abona ico gikorwa, ariko je nshaka kubigarukako kuko n'uburenganzira bwiwe. Twebwe twarakoze akazi twategerezwa gukora, kandi mu byo twanditse nta na kimwe nukuramwo. Washaka na demanti yasohotse ya perezida wa CNDH mwarabonye ko ahubwo wisomye neza yerekana yuko ivyo twanditse ari vyo, ntaco yahinduye. No kwirwa ndabigarukako ni yasaro imwe yacivamo zine, ni yama voyage avuga yuko ayo voyage yabaye régulièrement, les montants ont été régulièrement alloués. Donc kuri we il est droit dans ses bottes mukuru wa perezida wa CNDH. Ariko rero je cyo shaka kuvuga ni iki muri icyo demanti yari akantu sinzi sinzi ko kuba karashotse abantu nk'uko je kanshotse. Yavuga ati Antoine Kaburahe agomba ternir ma réputation, kunyononera réputation, novuga mu kirundi fashaje ribi gato, réputation no kuvuga ko ugomba kumwononera izina. Voilà. Ivyo rero ni birateye isibe muri iki gihugu cacu, ko abantu misi yose baca bitumbereza ko les critiques canke ibintu abanyamakuru tuneguye canke twerekanye. Réputation yiwe, image yiwe. Et les gars, CNDH, c'est pas un fonds privé propre. Bajya abantu batware izo yabawe n'abandi bari au service des organisations z'igihugu, bari redevable. Réputation personnelle, mumbabarire, on s'en fout, les Burundais s'en foutent complètement. Hajya kugira ngo
atanga umuco ingene akoresha uburyo bwa institution atwara bukora eske bukora mu mategeko mu Burundi hari ukuntu kandi ni ibintu maze kubona kenshi baca bibagira le message bakaja comme messager ils tirent sur le messager ils oublient le message kuri ico nyene Antoine Kaburahe nkuko muri ko murabivuga bisa n'ibintu vyahinduye ingendo aho nka kumwe bavuga bati uwibwe niwe yiruka si rya mbere tubibonye yuko iyo hatanzwe inkuru ibirimwo ivyagirije biremereye ku makosa aba yakozwe n'abategetsi aho ko bishura kuri ayo makosa yakozwe ahubwo bagomba kurondera kwiruka kuri uwo yashize ahabona ayo makosa mwebwe mubisigura gute nivyo nariko ndavuga ni ingendo dutegerezwa guhindura twebwe abarundi kandi rero abanyamakuru twenyene ntavyo tuzoshobora abarundi mutadufashije batadufashije hari umufilozofe w'umufaransa witwa Stéphane Hessel yaritavye Imana haciye imyaka nk'itatu canke ine yavuga ati indignez-vous nanje savye abarundi indignez-vous ibintu nk'ivyo bibaye bave mu gacerere bave mu gacerere jewe abantu banyandikira bamfelicita en privé sawa ni vyiza birafasha mugabo nibabishira habona indignez-vous bene wacu barundi muve mu gacerere iyi dossier CNDH banyakugira Imana iroroshe cyane nibiharuro n'amashifre iwacu nari inventé ariko mwe muzi ijya contexte iwacu dukoreramo mvuze iwacu kinyamakuru muri ko urabona ko twari gufata tugasora ibintu nkabijya on était sûr de nos sources et des documents ni dossier yoroshe gutreta ni dossier yoroshe kumva haji inama nshinga mateka mugabo reka si bari muri vacances parlementaires je crois ngira ndibaza yuko hoba une action vraiment exemplaire n'abarundi bakabona ati oya n'abatowe n'abanyagihugu nabo nyine barabaye indigné kuko twebwe les journalistes société civile tuje haje tukasohora ibintu abafuti amanyanga hanyuma okay bikaringana ariko Antoine Kaburahe nubwo mutashimye kuvuga uwo muntu sinzi ni ku mpamvu kumbure mwebwe nyene mwigumirije abasomye ibyo Alfred Innocent Museremu yanditse agomba nko kwerekana yuko nubwo ayo makuru yoba ari yuko abayabahaye arabarondera kubakoresha kugira ngo noneho ivyo mupfa na Museremu mu mwihore jewe Museremu akora muri CNDH niwe perezida wa CNDH nico gituma je ntashaka kuja kuri iyo débat personnalisé ku muntu oya ahubwo burya Vigny Sixte ni muraba niwe yari bon narabonye ko Fokode yamwandikiye kandi rijya kiti mwamwandikiye muraruzurishira habona babone yuko mwamwandikiye muramubwira umunsi n'isa kandi mwamuhaye indwi yose ntihovuga ngo mwana mutunguye niwe je mbona uvugana nayo nukuri ujya mwubahwa bijya yanditse noba jewe ndiko ndadevia muri débat mu nkundire kuja gutangura kuvuga ngo ni ababishigikiye afise igituma bishigikiye muga nukuri singomba kuja kuri urumva ntari no ngaho ejo ni hamwe wacavuga ngo iwacu ngo nagiye kwifatira mu gahanga umuntu w'umubahwa akomeye oya yaranditse abarundi barabisomye kandi mwarabonye yuko atanababihaye intege je nawe atanabavyishura jewe naramushimiye ndamwifuriza umugoroba mwiza nimwe mwarabo ego twarayohoye nico cyonyine nabona nshobora gukora mu kurangiza nifuza yuko rero abasoma abumviriza amakuru nukuri iyo mwe nizo dossier zisohotse ni bagerageze kuva mu gacirere urano uhoho abantu barashobora kuvuga abantu barashobora kudushimira mugani wababana ati mu gikari
umengo barinyegeje si vyiza ni twige gutera intege abamenyesha amakuru cane cane barya bari mu Burundi kandi ibi vyabaye muri CNDH bibere n'akarorero abandi erega burya ngo Burundi bugona buri maso none ayo madokima ntadusanga aho turi aho ati ibara ryaraguye ibintu bimeze ukuntu nuko ugatangara ugacuja mu vyambu karondera wawundi ati nivyo irya dossier nuko zibiri zitatu source zitatu ugakonfirma erega je natangaye nukuri je nkibibona jewe nagira oya uti nimyereka n'abantu bariko barateganya imyereka bankana ibiki mugabo bivuye mu service atandukanye ukasanga abantu baguhaye les mêmes documents kandi visiblement ubona ko atanyungu atabahuriye niho rero ucutangura kwibaza ibi bintu harimo ikintu ugaca rero gukora umwuga tu fais les techniques je nibaza yuko iyi dossier ni dossier mu isanzwe yari yoroshe kandi no gukurikirana audite none ko amafaranga ivyo vyose amafaranga arafite trace none ngira mpeze jiri none nkizo salo ega muri document dufise bavuga salo acheté yaraguzwe niyo yaraguzwe harabaye appel d'offre yatotse amafaranga yasotse gute yagiye mu yihe magasin bon kandi ivyo rero ndavye ko turabandanye turondera ejo nitwasohora ibindi ntihazogira umuntu azotangara